umwami Salomo yaranyigishije cyane ukuntu atahamiye ubutunzi. Nkibaza nti mbega yaba jewe Imana yabwiye mu kibanza cya Salomo ngo saba icyo ugomba ndakigukorera, nari guca nangura kwiyumvira ibyo mbuze by'amamodokari, ibyo mbuze by'amazu, ibyo mbuze by'ibi na biriya, kwiyumvira. Salomo agaca avuga ngo jewe ndagusabye ubwenge, ndagusabye gutahura kugira ngo ntunganirize ubwoko bwawe, abantu bawe bahambaye. Imana vyarayikoze ku mutima kubona Salomo atihutiye gusaba ibigaragara, ibintu bigaragara, agasaba ubwenge kugira ngo atunganirize ubwoko bw'Imana. Imana biyikora ku mutima. Usomye mu ijambo ry'Imana ibindi byose ubutunzi kibimuhera ubuntu. Usomye aha mu gitabo cya mbere cy'Abantu ngo igice cya 3 umurongo wa 13 na 14 haravuga ngo kandi nguhaye n'icyo utasabye. Urumva aciye ahabwa n'ibyo atasabye kubera yasabye ivyankenerwa, yasabye ibihimbara Imana yacu, yasabye ibihuye n'ivy'iyo hejuru. Ivy'iyo hejuru bari bagomba, bari bashaka, abari vyasaba. Imana rero ngo ikiravuga ngo nguhaye n'icyo utansabye, nguhaye ubutunzi n'icubahiro bituma ata mwami n'umwe azohwana nawe igihe cyose ukiriho. Kandi niwagendera mu nzira zanje, ukitondera amabwirizwa yanje n'ivyagezwe vyanje, nk'uko so Dawidi yagenjeje, nzoguha kuramba. Murumva ibintu byose yemerewe ahawe kubera yashize umutima ku bikomeye kuruta ibindi, yashize umutima ku byo mwijuru kuruta ibindi. Yemwe jewe sinzi na n'uyu munsi sinzi ko hari umwami aratunga nka Salomo, kubera baratubwira ko Salomo yatunze by'ukuri. Salomo yaragize icubahiro by'ukuri ku buryo abantu bose bava mu mahanga hirya no hino baza kuraba. Kandi Salomo wibaza ko ari igiki cyamutungishije. Aho nshaka kukubwirira rero nitwarondera ibyo hejuru ko ari ryo soko ry'umugisha wacu. Salomo yatungishijwe n'ubu bwenge nyene n'uku gutahura yari yahawe n'Imana, kuko ubu bwenge bwatumye Salomo akora ibintu by'agatangaza. Hanyuma ubutunzi buca bwambara amababa buzanwe na babantu baje kuraba ubwenge bwiwe, baje kuraba ukuntu apanga ibintu ibwami, bakaza bamuzaniye ubutunzi. Agenda atunguko, Imana ikimuha n'icubahiro ata mwami n'umwe arakironka mw'isi gushika n'uno munsi. N'ubutunzi yagize ngo nta mwami n'umwe arabugira gushika n'uno munsi. Si ibyo gusa, Imana ikimuhaza kuramba. Iravuga ngo niwagendera mu vyagezwe vyanje nzoguhaza kuramba. Iyo agendera mu vyagezwe nk'uko Imana yabimusabye, akubahiriza nk'uko se Dawidi yubahirije, je nibaza ko Salomo n'uyu munsi abakiriho. Burya yagiye gupfa yishwe n'aba bagore, burya no kuja mu bagore mugabe, abantu babajamwo, abantu biruka hirya no hino, muragabe bazobahuvya umutima. Bibiliya bivuga neza ngo ba bagore bamuhuvya umutima bari benshi igihumbi.